ndabahaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizeye ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose canke aho muri hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe n'imbona Irene akunda kubategurira ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango, bijanye n'ingo n'imiryango. Nkabasaba rero umuntu atarakora subscribe, wakoze subscribe ndamushimira cyane kuko ibiganiro bimushikaho umwanya ku mwanya, uko nteguye ikiganiro kica kimushikaho ubwo nyene. Utarakora subscribe nawe ayikore kugira ngo ibiganiro umuntu ategura kandi byubaka bizoze bimushikira uko umwanya ku mwanya, uko umuntu abiteguye bizohora bimushikira ku mwanya ku mwanya. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kijanye no gukuna kugira imishino, ukoro nk'imishino. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni guca imyeyo, mu Kirundi rero ciza ciwacu ni ugukuna, uburyo bakuna. Mbega bakuna gute? Mbega umudamu yubatse yoshobora gukuna canke umukobwa amaze gukura byoshoboka agashobora gukuna agakwega imishino canke bishoboka kubakiri batoya gusa? Uyu munsi rero ndabazaniye ico cigwa kugira ngo mwese mushobore kugira gute kugikurikirana. Bakuna gute? Mbega hariho imyaka igenewe yo gushobora yuko umuntu yoshobora gukuna canke umuntu arashobora kurengerana? Canke nkajana nonge ndababwiye n'akamaro ko gukuna. Cane cane abo bishobokera cane kugira ngo bibakundire ko bashobora gukuna n'abana bakiri batoya. Abana bakiri bato bagiye baciga muri primaire birababangukira cane. Umwana w'imyaka 10-12 ibyo biramushobokera cane agakuna. Gukuna rero mbega bakuna hehe? Mbega bakwega utuntu twahe? Murabona yuko mu gihimba cirondoka mu gitsina gore haba hariho akantu bakunda kukita agaharage canke clitoris. Hariho akantu kahari mu gitsina dufate kameze nka V icuritse ku muntu, kameze uku, sivyo? Kajya kantu kameze uku niko abantu bakwega. Ufata rero ntuze gukwega kajya kantu aho gashingiye, oya, ukwega tujya tuntu tw'impande, tujya tunyamanyama tw'impande. Urabona ko nabwe ho kabo kameze nka V, tujya tunyama yo tw'impande nitwo ushobora gukwega. Ukazura kwega, ukwega urakwega nko kujya ko umuntu aba ari karakama ariko arakama, ukazura kwega ugakwega mpaka tukagira gute tugakura. Rero ku muntu amaze gukura biragoye kuko biramubabaza, ariko ku muntu akiri mutoya birashoboka yuko akuna vuba na vuba kandi bigakunda kuko wewe abacoroshe, tunyama twiwe tuba tworoshe. Gukuna rero uricara urasutama, umaze gusutama ukagira gute ugakwega utwo tuntu ndiko ndababwira. Urumva yuko mu gitsina hameze hari akantu kameze nka V icuritse. Ijya V rero tujya tunyama tubitwa ku mpande nitwo kwega kandi ukadukwega turesha, ukadukwega ukaturesha. Rero sindiko ndavuga yuko hariho ababishoboye bakabikora nabo n'abatabikunda. Nshatse kuvuga rero akamaro ko gukuna, akamaro ko gukwega imishino. Icambere ni umwambaro n'umwambaro w'igitsina gore. Ijya mishino ni umwambaro w'abadamu. Ushobora kubona yuko warakunye ugasanga umudamu arabyaye rimwe kabiri gatatu, ugasanga igitsina ciwe kirarangaye kirasamye kubwuko hamaze guca abana. Ariko mu gihe uba warakunye ufise ijya myeyo, ufise ijya mishino,
birahafuka bikatuma menga haregeranye cyane, bigatuma igitsina cawe cegeranyina. Niyo mpamvu bavuga yuko ari umwambaro w'abavyeyi. Ikigira kabiri ku kamaro ko gukuna ni mu gihe biryohera abagabo. Biraryohera umugabo wawe, bikamuryohera kandi nawe bikakuryohera, kuko twarigishanije iby'amabanga mpuzabitsina. Kandi hari ukuntu nawe banza wishiremo muri logique cyane. Twarize yuko mu gihe cyo kunyaza bashobora kunyaza hajya kuri rugongo, hanyine kuri clitoris ariho bakunda kunyaza. Rero ishire mu mutwe rero ufise rero muri impande ya clitoris ufise imishino, wa mugabo kacaza arakubita kuri ya mishino. Urumva yuko nawe ubwawe mu gihe uyifise cyangwa utayifise urumva ko bifise akamaro, kuko wa mugabo akubita kuri ya mishino. Iyo mishino nawe urabona yuko kenshi niyo bariko baragukaresa baraguheza karese kenshi, naho naravyigishije mu vyigwa by'ubushize uburyo woshobora gukaresa umudamu wawe akaryoherererwa imibonano mpuzabitsina. Rero urabona yuko kenshi iyo umugabo ariko arakaresa umudamu, kenshi azana ya maboko yiwe canke gwa rutoki kwiwe akarukoza hariya mu gitsina. Kandi uko ariko arakoza mu gitsina niko umukobwa aguma abishaka canke akagira akabombere muri we. Nico haro rero ariko arakoza za ntoki ziwe z'umugabo karagukaresa akazikoza kuri ya mishino. Urumva yuko wewe wa mudamu we bica biguhereza ubushake vuba na vuba, kandi na wa mugabo ariko arayikorako akagira gute akumva akaryohewe. Niyo mpamvu rero tuvuga akamaro kabyo, biryohera umugabo kandi nawe umudamu birakuryohera kuko bituma ushukwa n'ingoga, ushukwa vuba. Dufate na cagiye cyo kunyaza, anyagije agakoza kuri ya mishino. Urumva yuko bikuryoheye kandi na ya mazi akaca asohoka vuba akakorohera gusohoka. Niyo mpamvu bavuga yuko gukuna bifise akamaro kanini ku mudamu. Rero simvuze yuko ngo wari we wese ngaca avuga ati ngurumva ngutaye imico n'akaranga. Hariho ababikunda n'abatabikunda. Rero mu gihe rero bimeze uko dufatura cari muto nturarongorwa, hari igihe ushobora kuzorongorwa n'umugabo asanzwe akunda ayo mabanga canke asanzwe akunda iyo mishino. Rero mu gihe utabikoze ugasanga wa mugabo wawe arayikunda, urumva yuko bizoba ntazobinezerererwa kuko azoba asanze bya bintu atavyifise. Muga mu gihe rero naho uyifise biragufasha cane, ugasanga imibonane canke mububatse urugo rwanyu neza, kuko hariho n'abasambura. Kuko urumva ko muri ico gihe no gusambura urugo goshobora gusambuka kubera umugabo aje azi neza yuko agutwaza neza ko ya mishino yifise akaja asanga ntayo ufise. Urumva yuko mushobora no gusambura, hagenda kurondera ababandi bafise ya mishino. Canke n'ikindi naco sindiko ndabahamagarira ngo muce mugenda ngo mukurure cane ngo mukwege mugire, kuko hariho abusanga bafise urutoki imishino ungana na runo rutoki rwa mbari misumba zose, gasanga bafise imishino ingana. Rero byiza tukuvuga yuko waca ukurura birebire ngo canke ukurure byinshi cyane binini cyane, kurura iyirenganiye, ukurure dutoya, kuko nababwiye ko ushobora kuronka umugabo ugasanga ntayikunda. Muga mu gihe warakuriye dutoya aravuga ati ibi ntaco bimbwiye. Canke uyikunda nawe agasanga urafise uto dutoya avuga ati kumbe yarabikoze kandi nibi biraryoha. Simvuze yuko abaryoshe cane ari babandi bafise imishino, kuko byose ni mu mutwe, byose bikorwa no mu mutwe. Dufate ushobora kuba wa muntu utamukunda kandi byose bikorana n'urukundo. Amabanga mpuzabitsina akoreshwa n'urukundo. Ukunda uwo muntu, uko utamukunda ntazogira ubushake mu mutwe. Gikuru rero nuko kwanza ubanza kubyishira mu mutwe, hanyuma igikorwa kikagenda neza. Hama rero kubakuze naho, abakuze nabo barashobora gukuna bigakunda, ariko ntibikunda nk'ababana batoya.
gukuna urashobora gukuna mu gitondo ubyutse, ugakuna ubyutse mu gitondo canke ugakuna ku mugoroba mw'ijoro ugiye kuryama. Nimba ari mu gitondo byuka witawaze hanyuma ukarabe n'intoki kuko hariya n'ahantu ho kugirirwa isuku, n'ahantu ho kugirirwa isuku kandi rinini. Byuka mu gitondo ukarabe, naho wowe ukuze uri umuntu mukuru, naho wowe ungana na jewe urashobora gukuna bigakunda, naho wowe uri umumama akuze urashobora gukuna bigakunda, kiretse utwite, kiretse ufise inda wibungenze, naho nyene birakunda mugabo urumva ya position yo gufata ngo usutame ngo bikore wikwegere, urumva yuko birabangamye. Ufise uwo gukwegera sinovuga yuko none vyoba ari bibi, mugabo ufise inda urumva yuko bitakorohera cyane, mugabo uri umuntu akuze urashobora gukwega